icenda mugenzi wacu Bigirimana Jean umumenyeshamakuru muri journal Iwacu yanyurujwe n'abakozi bajejwe umutekano w'abarundi. Ntawe uramenya ko baba baramwishe, ntawe umenya ko ariho, uretse agahinda gusa kaguma mu muryango, kaguma muri bagenzi biwe, kuko utamenya uwabo ko yoba akiriho canke yoba atakiriho. Bigirimana ni umwe mu barundi ibihumbi banyurujwe, atawigera amenya ko bariho, atawigera amenya ko bapfuye, atawigera amenya iyo batawe niba barapfuye. Bigumiza agahinda katagira izina mu miryango y'ababa batwawe umuntu wabo. Kuri uyu mwaka ugira 9 nashaka ntera akamu umukuru w'igihugu, leta yiwe, abayobozi ba gisirikare, abayobozi b'igipolisi, abashinga amateka, abakenguza amateka. Abo barundi bakorerwa ayo mabi ni mwebwe mubihagarariye, ni mwebwe muzobibazwa. Zamuribuka ko ejo muzoba mukuze, nimwagira amahirwe mukaramba, muzocahe muri kino gihugu mukora ibintu biraho, canke mugoreka ibintu biraho bikaba, mufise ubushobozi bwo kubihagarika ntimubihagarike. Kora ibishoboka byose tumenye mugenzi wacu yari, tumenye n'abandi barundi banyurujwe nk'uko kwa Bigirimana iyo bari. Nibaba barishwe, ibisigarira vyabo bitangwe mu miryango, babafube, bagandare, baganduke, baza ababo ko babafuvye. Abantu bareke kwama umutima usimba buri gihe bumvise akantu, bumvise ikiziga catowe, bumvise umuntu yoba avugwa ko ari mwibohera atazwi uwo ari we. Nyabuna kora ibishoboka byose ico ceyi kibaveko n'icaba kigishobora kubavako, kandi mugume mwibuka ko ejo muzoba muri kino gihugu mutagifise ubushobozi mufise. Muzokibamwo gute mukora ibiraho, mureka ibiraho bikaba, kandi mufise ubushobozi bwo kubihagarika no kubibuza.